kibano birashika abakoreshwa bakavuga nabi abakoresha umuntu akibaza mbega umukoresha niwe mubi canke abakoreshwa nabo ntibazi uko bari bakwiye kwitwara mbega umubano uri hagati y'abo bantu babiri wogenda gute ivyo ni bimwe tugiye kuganira mu kiganiro cacu cayisanzuye cuno munsi Arlene igira neza nayo agiye kuba muri kumwe nawe comme d'habitude muri no misi mugize imisi mubona Nene Negrita hello turi kumwe n'umutumire uno musi Francis Rohero mu bwambere mu kiganiro cacu cayisanzure turabaha ikaze shinga nahe murakoze cyane kubivuze nitwa Francis Rohero nkaba nkukirana ivy'uburongozi haraheze umwanya utari muto nifuza ko abantu babitahura nkaba ngiriwe amahirwe yo kuza kuganira namwe ndyoherwa ko nkajewe ndiko ndakura nsaza biranezera kubona ko umuntu abakiri bato rero nibaza yuko tuza kumara n'umwanya mwiza yego ntiwarubizi yuko afise na movement yigisha ibintu bya leadership arafise ni arigisha ibijanye n'uburongozi bwiza aho bashira mumenyereye mu bijanye na politique mu bijanye n'ubutunzi na cyane cyane akunda gusigura ku bijanye n'ubutunzi ariko kandi hari n'ikindi cyongeye ko burya naje nabaye nk'utangaye gatoya asanzwe yigisha n'ibijanye uburongozi bwiza mpera kuri uburongozi bwiza gutahura gute barakurongoye vyagenze neza cyane vyagenze neza havyo ntagerongoye uburongozi bwiza ni no bisigura yuko kuba umurongozi mwiza ni handi naho wosiba ku kazi abakozi baguma bafite yakohaje dufate urongoye abantu 10 15 20 no kuvuga yuko wowe urasibye mugabo cyagikorwa wabaha canke basanzwe bakora baragikora uko naho buhari bakakinyarutsa nukuvuga ngo bashaka novuga ngo mvuze ngo ishema sinzi ko aba benshi bagitahura bagomba ibyiza kuri ya society bigume biduga ariko iyo umurongozi mubi nukuvuga bakora iyo uhari iyo udahari avuga ati aracitse natwe katwe turicarira nubundi iyo wasibye indwi yose avuga ati turaruhutse ariko iyo uje niho bakora kandi navyo bintu bakabikora nabi nibaza ko umurongozi mwiza atanga ubuzima atanga nuvuga ngo ivy'umukoresho akeneye kandi mu bugwaneza nibaza ko umurongozi mwiza bifatana no kuba umugwaneza umukozi akubwiye ko agwaye bitahure ko agwaye arushe bitahure niko numva ko ari ubwo burongozi bwiza gusumba yuko umukoreshwa akubonye avuga ati caki kuko kirinjire mananje ratwica umva navyo bintu umuntu yasanzwe azakora ntabikore neza ko avuga abikora ku mufururizo abikora kubera ko agutinya ariko iyo ugiye nawe aragenda niko ntawe uburongozi bwiza bifatanye no kuba umugwaneza reka twumve ubusanzwe abi nawe atubwire uburongozi bwiza bumeze gute ntaho uburongozi bwiza washaka nk'ivyo avuze ni aspect nininya ibintu umuntu akora ndavyite vyose ko biba ari entreprise ni gihe abantu mubikorana bumva yuko nabo birimo amahigwe yabo iyo rero birimo amahigwe yabo ntibabifata nka gwawe babifata nabo nka gwabo nuko biza kubatuma bamererwa neza inyungu yose bizana y'umuntu ituma abo bantu bayemera no kuvuga mu gifaransa adhérer nico kica kiza kuvuga icyavuze ntibabikora kubera uhari harimo inyungu yabo igihe wabikoze ntibumva ko baje kukubera abakozi bagira bati niyo utobikora twoba dupfuye umva ikintu ukora cyose kiza ku nyungu yabo biba bitandukanije bashaka suvuga gusa ngo ntiwabibigishije iyo wakoze ikintu uronderamo inyungu yawe gusa dufate nk'amahera abakozi ukabafata nk'amamashini yaje gusa kugutuma bikorwa ico gihe ntibabona mu nyungu yabo nico gituma bagira bati adahari ntitubikora kugira ngo rero uburongozi bwe bwiza ni gihe ikintu ukora abantu kibafitiramwe akamaro bakagikora nabo bumva bati nakiyatahaba ntitwari kuba turi ngaha ico gihe rero entreprise iba magiriranire ni ikintu gituma abantu bumva ko nabinyungu zabo ziriko ziragirirwa akamaro ntibagisambura niyo udahari bagira bati ahubwo rongera uwundi abandanya tugikore muri twebwe nimba hari wabikujije aca babandanyirizako bose bagira bati tugikora kuko kibaye ku nyungu zacu twese uburongozi bwiza rero nico buvuga bege mo tubandanirije aho nyine uburongozi bwiza umuntu ashobora buhera mu rugo buhera umuntu akivuka ni ibintu umuntu yiga uburongozi bwiza mu bisanzwe umuntu abumenya ryari
nimba dushobora kubivuga umva ntibitangwa uno munsi kuva abantu bakibaho bashoboye kwiyumvira uburongozi biza hariho imico abantu bafise uno munsi carafashwe nk'icigwa abantu bavuga bati twiga ivy'uburongozi nuko yuko harabaye umwanya munini aho abantu bagira ivyo babonye hanyuma mu kibano umuntu afise uburyo canke ububasha ugasanga ni wagiye imbere nofata nk'akarorero aho bagira nta communauté ibaho nta bantu bagira aho baba ngo bareke kugira ubarongora ategerezwa kubaho bivanye rero n'ivyo bashikako bararimbura bakabona bati naka canke umuryango mu naka ntiwatumye tugira aho tugera abantu bakama bariko barirondera muri ivyo rero haca habamo ibintu bibiri hariho ico no kwita uburongozi mvukanwa ni bimwe n'abana bakiri bato bari benshi bari ahantu mu vyigwa vya psychologie barakunda kubivuga hariho umwana usanga ari muto naho abavyeyi baba badahari usanga umenga arafise ingene yikinisha ingene atahura ibintu ari mu bana benshi niyo akoresha ariko arakora nko kubikoresho bijya bitamajuwe ukimwatse arondera ikindi n'undi mwana aguma aririra ivy'abandi bafise niyo umuhaye ico kintu agacaja kuririra icyundi yafashe ivyo birerekana ingene abana bavukana ivy'uburongozi bakumva yuko bashobora kwituma bo nyene babaho gusumba uwundi aguma agira ati badahari acarira ivyo rero vyandemanwa mu nyuma rero niho bikeneye ko abantu bariko barakura baravyigishanya mu miryango nico gituma abavyeyi barabona abana uvya bakavuga ati ingufata ijambo uvuge baba bahungu canke abakobwa umuvyeyi akabwira umwana ati wewe genda uteke ni ubiru arabona abana biwe abarushanya ingabirano zo gukora ivyo bifuza uburongozi rero nuko bukura kera rero nimba mu mibano babikora nk'umuryango uko uno musi biza biraduga gushikaho hagera abantu bavuga bati reka tuvyigisha abantu ni kubera habaye ico no kwita amaeshek menshi yabaye abantu bagira ati umengo dufata wari we wese kandi hari habavyumva reka tunavyigisha ivyo bintu rero bibamagiriranye kuko kubifita mu mutima nkamvukanwa ntibibuza ko bigira ama processus abantu bobwirwa kugira vyorohe uburongozi leadership ntize kuba nk'ibintu umuntu akwegerako naho rero nca nibaza nti birafise intumbero uno munsi amasiyansi atandukanye aragerageza kubitomora kugira ngo abantu bavyumve bamubone naho bafatira n'ama experience yagezwe ko abantu bakavuga ati reka dufate ivyavuzwe na naka twigisha abantu ingene vyonyaruka ntitwame muri tâtonnement niko no bifata mu kibano wewe ahantu uri canke aho wagiye uraca bakurongora n'ibyo dukunze kumva tubona kuki usanga abantu batwagwa tuvuga nabo abarongozi wibaza ko bitegwa niki ni by'ukuri umuntu wese yamacahano ugasanga umurongozi ni mubi canke hari igihe natwebwe dukabye canke ntidutahura uko dukwiriye kwitwara abatwagwa aho nzi cyangwa aho nicara cyangwa uko numvise nukuri abarongozi si bose ari abana babi si bose ari abana beza ariko natwe abatwagwa hari igihe natwe tuba dufise za nyifato zo muri quartier tukaca dushaka zo kwirigara zo zahehe ku mugenzi hehe ugasanga dushaka kuzitwara kwa kuntu twe tumeze dushaka kuzitwara hahandi muri ryashira hamwe dusanzwe dukoreramo ukumva wowe urashitse ntuza aho hantu ukuntu ntibinjira ambaye ibirato hariyo itapi urakora mu bwaho bwatsi sinshobora gukora ibirato byanje urumva neza ko ngaho hantu twebwe abakoresha nitwe tuba turi mu makosa nushaka ofete hari igihe umuntu aza adakeneye no guhanurwa ntabyo akeneye arabizi ibijya nyene nakuri ibirato aravuga menshi asanze aho nkaho dusanzwe turi umwe wese afise amaye kutura mugabo ushaka kubarenza urwabo mwumva kenshi hari igihe natwe tuba dufise amakosa yacu mugabo biragoye ko tuyatahura tuvuga ujya ewa ubishima no umufise amaye kutura mu mazi okay jinde afise mu matubwira sindera nje twicaranye uri mushasha nibaze yuko kugira ngo twese dutahurane je ahantu umenye kwiyadapta uko hasanze uko usanze abo bantu bameze wike kwiyadapta reke gutamakosa ku barongozi bacu umurongozi akubwira ati aha mu kwinjira urahora
kirazira kurenza urwamo aho vraiment bakubwiye nabi kirazira kurenza urwamo kirazira kuvuga amajambo menshi kirazira kora akazi hanyuma utahe ivyo ni ibintu bitahurize ama comportement yacu yo mu makartier nibaza ko ari atumana cyane cyane twiyumvira ko abarongozi ari abana babi twige natwe kwiga aho tugiye biga bameze gute je nibaza ko ni ikibazo cyo gutahura dufise ikibazo cyo gutahura gukeya kumenya muhira muri quartier kwirigana no kumenya akazi tugiyemo naho dutumbereye nivyo tugiye kubamo n'abarongozi dufise uko tubasanze aho rene ndamusanze ari umurongozi asara atari blague twese tugatwenga reka gufunga isura sanze n'umuntu ari gutya ibana nakazi dupfana mira gutya tureka kuzana bwa bugeso ya comportement muri quartier tuyizane muri société bon tuyizane muri entreprise muri vie professionnelle tutandukanye vie professionnelle na vie hariya muri ku bintu negitaje kutwishura numva shaka mu biduhe mu ma exemple mu tubwira kumwe abatwagwa bo kwifata kuko akenshi usanga abatwaga twe duhagaze ku ma intérêt hama bien sûr na kwa kundi nibeze gukora ikiganiro ndiko ndatahura ko burya ntidutegurwa kuba muri milieu professionnel biragora konza nkatahura ko negrite burya ari leader adashaka vie sociale assistant social ntashaka ashaka kuguma mu kazi gutya bikangora gutahura iyo karate kuko ntayebwa yibone so mbega burya naho abatwagwa usanga tuvuga naba barongozi kubera ko tutiza ukunge nagira turongora bimeze gute sinzi ubwa mbere ntibihera ku barongowe okay kuko hari haho berekana neza yuko iyo umurongozi aguruka abarongoye bariruka iyo umurongozi ahagaze abarongoye bararyama baricara iyo yicaye naho bararyama iyo aryamye naho barapfa nukumenya ko abarongowe bategerezwa kuba très exigeant iyo basa n'abavuga nabo uburongozi nuko vy'ukuri butaba atacuba buri ko burabamarira ubundi sibo biherako abarongozi bategerezwa kugira ububasha bukomeye cyane bwo kujana ibintu hejuru kugira ngo abarongowe babitabire umengo rero twe dushaka yuko abarongowe batekereza ngo nibanume ngo umurongozi ngo araza kubabwira sivyo n'umurongozi ategerezwa gufita ambition ikomeye cyane kuba maîtriser ku buryo bo bamukurikira ntibashobora rero kubaho baraho onye nk'inzuki buziyo zija ngo barindiriye kwavuga baba bari exigent igihe rero batari muri mood nkuko yari karabivuga yo kumererwa neza byerekana ko babuze ubarongora kuba rero hari uri imbere yabo no kwita umutegetsi ntibivuga ko barongowe kenshi mu masosiyete harabico bita vide de leadership turi muri crise de leadership ikomeye cyane nico gituma abantu bose bameze nk'urudavagi babuzi iyo baja hama rero ugerageza kubaba imbere nk'umutegetsi agashobabwira ngo ni munume ngo ni murindire ngo niyumvire iyo ndabajana iyo uri kuri yumvira baba bajyamye baba bariko barapfa bari exigent bakeneye kubaho neza igihe rero twebwe tutadugije uburongozi neza hakiri kare ngo twiyumvire ujya mwanya uri kuri yumvira baba bariko baramererwa nabi bategeza kuba exigent nico gituma bagutuka batagutorera rimwe na rimwe umurongozi avuga ngo ni munume ni dictature ni munume iyo bigize neza barasuiva ntibavuga abarongowe rero barakenera iyo mood yuko umuntu abajana hejuru baguma bamva ko bari kubikorwa bumva ko bimeze neza iyo utagira ico babwira ifo kwiyatanda yuko bavuga iyo niyo liberté bafise abari memere carcitrant baca bakubahuka bakavuga ko atamurongozi bafise c'est-à-dire abari appel ayundi murongozi kwa haguruka rero kenshi sibo twaja kubwira ngo numa ngo sonera umurongozi turi muri crise ya leadership umutegetsi rero acashaka kubabwira ngo ndiko ndabikora ngo ni munume ngo ndabigire neza iyo rero turi mu ma entreprise amwamwe ucunasangaho ico no kwita les intérêts vitaux umushahara w'umushefu uri 10 fois plus kabariko bararara hasi babikora nawe aguma babwira ngo rindira ngo ndiko ndabiraba we warafise droit au crédit facile afise imodoka y'akazi afise des facilités baramuhira inzu baramuhira amatara bobo entreprise da produce ntibabironka baranababwira ko ata dividende hari baramutuka nyene igihe rero nawe amanuye ses intérêts akavuga ati ko entreprise da produce ndahagaritse imodoka
ko entreprise da producer ntibasubira kundihira loyer entreprise imanutse nanje ndamanuka ico gihe baramusonera ntibavuga abarongorwa babaho bipfuza kuba nkurya iyo babona ko hari umuzuvyi ashaka gutrona nabo ni barazuba bakurikira iyo babona ko hari umukozi baranuma bagakora bakenyerera umurongozi abajamwo niho batwereka yuko mu image umurongozi mwiza suje inyuma abwira abantu ngo avansa ni waje imbere bamanutse mu kino gwakamanuka vagiduze bakadugana ntibigera bamutuka ntaza kubabwira ngo urumva ngo ni munsonere no iyo umurongozi ageze ahantu abwira abantu ngo murangaya ngo ntimunsonera seke en fait ntakiri umurongozi ari umutegetsi rero communauté ziri exigent cyane gose il faut pas ko umuntu azirongoye agenda avuga ngo nibabanze bansonere umaze gutangura kumva umenga barakugaya umengo ntibagusonera c'est que tu n'es plus à la hauteur yo kubarongora kenshi rero naho biva il faut yuko umurongozi amenya ati mbega aba bantu ndashoboye kwenkarna leur ambition ndashoboye nayo ubundi hacabyuka dictature ugomba kubanumya ugomba kubagaba atacu bamariye ubumvishe ko ubutegetsi buva ku Mana ubumvishe ko bategereza kukubaha ngo nibarindire nawe atacu uri kurabamarira biga hari ikibazo nje na nkunda kwibaza biga abantu bose n'abarongozi bifate duhere mu muryango umurongozi mwiza ubibona guhera mu muryango iyo ataco yunguka ari imbere y'abandi iyo bimaze kuja ahantu aronka inyungu akenshi benshi niho bace babigwanira kugira ngo iyo nyunga yironke aje imbere y'abandi igihe nk'akarero ahantu henshi bokuraho ico no kwita inyungu y'ubuza kurongora abandi benshi bo biheba abantu benshi bamaze kumenya yuko nk'akarero ahantu bagira ivyo bita gukorera abantu ubushake ucubona ko abantu batabishaka genda mu mouvement d'action mouvement d'action katoriko guhera abana bakiri batonyi kuba baderege mu ishuri nibindi niho ubona yuko umuntu atafise uburongozi ntavyo ashaka agira ngo nunguka iki ntacaronkamwo aho rero niho aba leader ba vrai bahaguruka ni naho ngiye kubisigura kenshi mubona yuko tukira abana b'abakobwa benshi murabona yuko baje imbere baraba baderege mu ishuri haruye abana abaderege mu mashuri mato na yisumbuye abaderege benshi n'abakobwa nijyari bihera iyo hatanguye kuja mu inyungu abantu baca batangura kuraba ubukomeye ubuzi kubesha ubuzi kubirondera abahungu benshi baca batangura kuja imbere igihe rero muri ico gihe abantu aba leader naturel barabiheba agira ngo ngiye kubikora umengo nabigwaniye aba leader bo kuri kenshi ntibagwanyira ibintu ashaka ko ama communauté aba propulse akabashira imbere igihe rero mu kantu kose kuba imbere y'abandi bizana inyungu quelconque abantu rero baca batangura kunabesha kurondera babashigikira ubuhoho n'ama message arakubwira ngo ejo tuzoja gutora ngo urantora bazi inyungu irimwo ivyo rero birahuvya uburongozi duca turonka abashefu abategetsi abantu bose s'abarongozi iyo hamaze kuja mu nyungu turonka abategetsi nico gituma kenshi ndakunda kopose iryo jambo kuba umutegetsi no kuba umurongozi abantu ntibagenda mu kintu kugira ngo bakirongore bashaka gutegeka abandi bashaka kuronka les avantages bitanga gusumba gushikana abantu kuco byagenewe entreprise bayibonamwo inyungu iri kirazana nico gituma abashefu bamwe bazi ko entreprise igirije en faillite usanga batanguye no kurondera ama appel d'offre ngo basimbira handi baje gukora handi hatanga entreprise yabo bobo bapostiye ikomeye mugabe iri kirakura usanga ari karapostira handi hantu ngo yigire abayitanguye yasanze ngaho onye bariko barakrupisa bobo ntibabimenya babona yagiye akenshi uburongozi nuko nabifata ni ikintu ukuye mu inyungu urabuti ninda fise ambition zo kubandanya gikora ashaka ko gishikana abantu ahandi kenshi rero wari wese aca bishaka iyo rero habaye crise ya leadership umuntu wese agira ati naje no bigira ni nayo iboneka niyo umuntu atanabiza agira ngo naje hajya bahanshize no hashobora ngo naje ngujya we ngo amaziki ngo bijyagira naje no bishobora ngo naje uwo mpijya modoka ngo naje uwo mpiki ngo naje no haja alors que iyo uburongozi twabufashe neza abantu bariyonjorora baravuga ngo bijya nakashoboye ntavyo noshobora haca haza kubaha umurongozi ngo nakaritanga bijyagira ntavyo noshobora banasavye ababikora uzubona bose babihevye kuko bikenera kwitanga umwanya hamwe bandi bariko barafite nawe ukabikora bavuga ati ndazi ico bitanga
naho niho numva yuko abantu bose ntashobora kuba barongozi bikunda ashobora tuvugiye akantu tukaye twamye twiyumvira yuko itandukaniro riri hagati y'umutegetsi kuba umutegetsi no kuba umurongozi bega ni he biyangara cyane ukurikije kuri izo mpande zibiri hamwe harongowe n'umutegetsi handi harongowe n'umurongozi mwiza ni hehe bikunda kumera nk'ibiryamye bica byumvikana nyene mfate ko bose ndabita abarongozi mugabo nza kuraba iyo biza gushika ni kimwe kare nashaka kuvuga ngo ushira mu bukazi dictature umurongozi atari we ashaka kenshi ko bamwemera gusumba gushikana abantu kuvyo bariko bararondera nico kibi kibazo nyamukuru umurongozi nawe yumva ati naho ntohaba ntaco bintwaye aranoroha gushaka abamufasha nukuvuga ko aramenya ko we arongoye ivyiyumvira bikura mu bandi nico gituma amenye uciye ubwenge biramworohera ko ashobora niya dahara mu gati ingukora ibisihondi nayo umutegetsi ntashaka wundi muntu aronka success muri ico kintu nico asiga yugaye nibiro akubwira ati nikashe sindayisiga ntimukore na kimwe nahaye hagize ico mushika ko naho akubwira ngo zana ivyo bipapuro ngo nije nja kubivuga mugize conference de presse entreprise iri kiratera imbere avuga ngo nije nza kubivuga mugabe yiri kirakura abwira ubandi bantu ngo genda muvuge mwebwe niwe ko ingene ashaka ko biboneka ashaka kuboneka iyo bigenda neza iyo bigenda nabyerekana ko arabandi rero naho umurongozi n'umutegetsi biratandukanye gose kuko uwo mutegetsi ubusanga wewe ashaka ko vyose vyitirirwa we na cane cane ko iyo vyononekaye ashaka kutabamwo yagiriza abandi avuga ko abandi ari bari babi ko abandi ari bo bavyononye ko yari yagerageje atigeze yerekana aho vyononekariye nayo umurongozi niyo bipfa agira ati ni jewe navyononye ntabita kumiragwe ku bandi yerekana ko ari we ko atabikoze abandi naho ico gihe bacaga ati vraiment sivyo ntiwite kumwikomo vraiment natwebwe twabifisemo uruhara haba ubwo uko gusangira gutahura ingene biriko biragenda mbega nuko tutagiye kubaza ngo les sortes du leadership uburyo bwo kuyobora sinzi kuntu twakivuga mu kirundi mbega iyo muravuze ikintu ca dictature uwo mutegetsi akoresha iyo gutwaza igitugu mbega burya ntibishika ivyo bintu ubwo buryo bwo gutwara abantu ntibwoshika kubera ko asanze abo bantu ayobora bitariko birakunda ko abaha iyo vision afise no kubafasha kuyimplementinga neza ugasanga aciye akoresha mu gihe runaka mu gice mu gihe kanaka nkukuvuga ati baseka ndabizane muri example nki ati reka izisimo nkoresha iyo dictature kubera ko mbona bano bantu ndiko ndayobora bitariko birashoboka bitariko birakunda mbega aho naho umurongozi agikoresheje ababaye umutegetsi canke navyo ubwo buryo buremewe ko bwokoreshwa ku bantu bayobora no tandukanye amajambo abiri mvuge nk'igifaransa rigueur na dictature ntibisa umurongozi arategerezwa kuba rigoureux mu kirundi no kivuga gute akaze cyane arategerezwa gushiramwo sinzi ko no biti ingufu canke kuba strict arabitegerezwa mugabo ntivyitiranywa na dictature ntategereza gukoresha ingufu canke igitsure mugabo ko abo umuntu ashimitse kuvyo yemera niyo cane cane umurongo ubona gukarishiriza abantu kumva ivyo bategereza gukora arabitegerezwa mugabo ivyo ntabishiramwo amanyama n'igitsure no gushaka sinzige umva amajambo harahagora ntibisa ico gihe rero iyo umurongozi arinda akoresha igitsure agakoresha amanyama agakoresha kugaya abantu no kubashira ntibibatuma banezerwa nayo abakozi iyo bariko barakora iyo bazi ico bategereza gushikako mfataka karori agize ati entreprise yacu irakeneye muri aya mezi 6 kwimbura cyane kugira ngo turonke ama intérêt ejo muze mwunguka umushahara inyungu ndayibona iyiva ati mutegereza gukora amasaha menshi twadugije muhora mukora amasaha 8 ubu tuzokora 12 muzo kwigora nzobasaba kigoro naje nzoba ndi ngaha biratandukanye niyatangura kubatuka ngo ntaco mukora ngo muri bijuju ngo mugi vyagusa ngo muhembwe ubusa ngo naho no birukana ngo nozana abandi urumva ntibisa niho haca hazishobora ruvuze uburyo hakenewe ko haba leadership ituma abantu ba participa bamenye ibiriko birononekara n'ibiriko birakira babigire gwabo si waza kubabwira ngo mwe mwaravyononye ari wari imbere
ubafeza participer à l'échec ou kubigenda neza n'ibigenda nabi ukabereka les responsabilités nawe ukanababwira na generasamaye byaragenze uku ico gihe rero baranezerwa bagaparticipa kiva muri kimwe navuga kare inyungu mwese musangira rero umurongozi ntiyoca yibaza ngo kuba rigure ngo vyitiranwa no gufata n'aba bantu bisa harakeneye ko abantu ubarigure kubera n'abakozi kenshi mu bintu barimwo barakeneye iyo rigueur barayumva yuko ibahadikiriza gukora kandi ubwa mbere haca hazana dialogue baratahura igituma babikora kubaganiriza kubumva kubaraba biba bitandukanye niyo umukoresha atigera avugana n'abakozi biyo aza gusabaha amategeko atigera yinjira mu biro zitandukanye ushanga nk'umukoresha nk'iyi nzu muba murabona amabiro atigera yinjira nka mukorera mu biro byanyu hehe ngo aje muri studio ngo aje hehe muri technique we bakamashikira mu biro abahamagara ngo we ngo wakoze iki kwera iki washize utevye yategerezwa kumenya mbega umuvyeyi mbega uronsa ushika ryari ntiyumve yuko la perte entreprise ayita kuri wewe nawe yabanje guca mu cyayi yagize byashaka kubera ari vyiwanje ndafisa ntegerezwa guca nshaka bica bipfa harakwiye iyo dialogue kumvikana hama agashiramwo ico nise rigueur yo kumva ati nabantu si machine kugira bigende neza bose ndabumva biraryoheye umuntu yashitse atevye ukamubwira uti hewe dukeneye uyu mwimbu nawe akabwira ati ko nashitse ntebe mpanza ku ndaprolonge ku mugoroba duhejeje arumva inyungu gusumba rero iyo rigueur irakenegwa mugabo ntivugwa mu manyama ntivugwa mu gutuka abantu mu kubacinyiza ntaco bimara ariko kandi twagumye tuvuga ku barongozi gusa ni basoma kosoresha ariko no kubakoreshwa n'ikihe kintu mushobora kubabwira nabo nyene hari igihe usanga baremera abarongozi muri ibi cyangwa na biriya bigo uwo mubano kugira ngo bose buzuzanye uwo mubano wabo mwiza ukwiye kugenda gute bigo umurongozi watubwiye muri rusange mugabo hariho ibyankenerwa ku murongozi n'ibyankenerwa ku mukoreshwa bakwiye kujya kugira ngo bose buzuzanye nibihe abarongowe sibo bagira vision bameze nk'impehensa ubarongoye niwe amenye yabajana haba muri entreprise canke mu bindi byose iyo rero amenye yabajana ategerezwa kugira ibintu nka bitatu gusigura kudefinisa la vision agaca sigura le comportement ingene abantu bazokwigenza n'ama strategie bazokurikiza kugira babishikeko ivyo bintu bitatu rero yatabivuze iyo education y'iyo comportement itegerezwa kujana kugira ngo bagere aho hantu nakarero ubwiye abantu uti mu myaka 2 tuzoba dugeze ku mwimbu ngaragucya muri entreprise ucutegereza kubereka inyifato bazogira kugira ngo ivyo bintu babishikeko ni gihe nawe uvuze uti jewe nshaka kuba nimbuye ibiroro 5 vy'ibiharage muri umwaka ngaca ndagusanga uryamye nkaza saa 3 ngasanga warayiborewe uriryamiye ukavyuka saa 5 iyo comportement iyo education ntihuye na ya vision yawe ngaca nsanga ushize ugiye ku kivi n'isuka ngaca nsanga ubanje kubanza kurondera ivyo urya uri kurafyina gushika saa 7 ama strategie ukoresha ntatumushika kuri ya resultat umunyagihugu rero umuntu umutwagwa si wa definisa na kimwe muri ivyo bibiri udefinisa rero vision ya entreprise ni wategerezwa kwiga comportement ingene abantu bigenza akabibigisha ico gihe rero muraba kumwe muri entreprise kiretse umwanya wo gukora haraba umwanya w'ivyigwa abantu bategereza kwiga bakaja hamwe ugasanga nimwe narimvuze mukanya umurongozi ntateza kwibaza yuko ngo abantu ngo narabahaye akazi ngo nibimenye ngo barabizi ngo bari bavyize oya iruhande y'ivyo twize ku mashuri hariho n'umwanya wo kuguma tuyaga entreprise tukamenya ivyishaka tukabigira ko ama formation atuma abantu badera kuvyo bariko baragira bakavyumva n'ama strategie atandukanye ama campagne publicitaire ingene bavyumva ingene babikora ingene bagera les concurrents mu ma entreprise atandukanye cyangwa mu ma organisation atandukanye yabo kugira ngo barushanywe bategerezwa kumenya ingene batahura abandi bahiganwa ingene bafashwe iyo uzi yuko muri entreprise ikora bimwe n'iyindi bari ugasanga bambaye uniforme nziza bo ugasanga amakonje yabo bayafata neza
ugasanga baragira iminsi mikuru bararonka aho baruhukira umushefu wabo ugasanga barasohokana rimwe na rimwe bituma abakozi bawe barakompara bararaba bati bariya bafashwe neza nico gituma uco usanga barabisunga muri iyo education izo comportement z'ama strategie umurongozi ategeza kubimenya kuvugana n'abantu kwicarana nabo kugira abeduke muri ivyo kenshi rero umuntu afise vision we araba resultat ntamenye processus ico gihe aba yabatereranye nico gituma waruvuze ivyo onye bisanga baraho nk'impehesa umuntu abashaka ko resultat batazi ntibisibo rero biga kuyidefinisa iyo rero umurongozi abegera akabaforma usanga badera kuri ivyo bintu kenshi rero tutatwibaza ngo afise abakozi beza ngo bitonda ngo bindero nziza sivyo niwe aba yarabikoze niwe yaba yarabigishije hanyuma iyo yigenza neza araronka n'abakozi beza gusumba abandi bose bakora mu entreprise similaire baramenya ingene yigenza n'ingene ameze ugasanga barajiwe baraheba akazi mu yandi ma entreprise bakaza aho uwo murongozi ameze neza baranashobora guprefera kuza gukorera amahera make muri entreprise nziza y'umurongozi mwiza hako gukorera menshi aho babatuka babafata nabi iyo education byose biva ku ingene umurongozi ameze igihe rero umurongozi avuga ngo je ntabakozi ngira ngo ntarakimwe ngo bose bameze uku en réalité niwe abari kibazo kuko bo bose bo babidefinisa ndumva uko waruheje kuvuga ngo mutwame tuvuga ku barongozi ariko ubu turiko turasozera ikiganiro cacu turatahuye neza yuko burya umukozi iyo tuvuga ngo abakozi barashwanira abarongozi burya umurongozi nafise ikibazo gusumba kinini gusumba ukoreshwa hari ikibazo jewe nibajije nsizi ndiko ndaraba mu muco wacu nk'abarundi nkumva umengo no kibaza mbega abarundi ko dusanzwe duteye muri kamere kacu turemera kurongorwa canke twese dushaka kuba abarongozi sinzi ngira kubera ngo bashaka mu sama statistics canke mwarasomye cyane kudusumvya duhere ku ntwaro y'abacami turagiye kuri République gushika no munsi quand vous essayez de voir quelle est votre analyse sur comportement z'abarundi nkuko tuvuga nk'aba étranger bazino usanga bavuze ngo abarundi barazi kwakira neza nkashaka kumenya mbega none vyukuri abarundi turashaka kwemera kurongorwa na negahita kandi ndamuruta peut-être sinzi ko namutane ndamuruta sinzi mbega jewe no yobora kino kintu kigashoboka canke nanje shaka kuba umuyobozi ivyo bintu. Quel est votre commentaire? Ndabifise ko commentaire nini nya cyane kandi tukora ikindi kiganiro nibaza ko abarundi n'abantu b'intore cyane ico no kwita mu gifaransa bari docile niyo batwawe nabi barashobora kwinumira hariho ingeso dufise turi hypocrite turi mu kirundi no kuvuga indyarya oya si cyane sinzi nukuvuga yuko turazi kunuma turenzako byose birashoboka nuvuga yuko umurundi niyo wowe uri kuramugirira nabi arashobora kwinumira akaguhebera arindiriye ngira ngo aho zosunura nukuvuga ko nimba abarundi bashobora kurenzako niyo batwaye nabi bakinumira n'abantu bazi kuraba cyane baraba bakihweza bagashishoza kandi bakabika ku mutima gose ego bakabika ku mutima iyo rero ni nkico no kwita ni deuxième chance baho umurongozi umengo barakureka gira ivyo ushaka wonone ubababaze gushikaho bashishwa bakinumye nawe ukamubaza ngo baragukunda ugiyeyo bakagutambira bakagutwengera kandi barababaye ni nkico no kwita deuxième chance troisième umengo bararindira hari yandi ma peuple ivyo bidakunda umubeshe rimwe aca gutuka umurundi urashaka guhinduka mubesha rimwe kabiri akagutiza isekuro ntuyigarukane akaguha n'urusyo nturugarukane akababara akinumira kandi ugasanga mu bavuga ngo nakana ramuhebeye ngo niko ameze biko umengo barazi kurenza ko barinumira akaba yarakuneguye ukaguma ugenda wibaza ngo aragutahura kandi yarakuneguye yaraguhejeje niho novuga nti niko bameze baroroshe ntibazi kuvugiraho ntibazi kubwira umuntu ico biyumvira ubwo nyene barakibika ico gihe rero umenga umurongozi abonye ivyo yibaza ngo ntaco ngo ko batagumutse ngo baranyumva ngo ko batavuga ngo ndabarongoye neza
ngo ko bankomeye amashi ngo ni vyiza nukuvuga yuko iyo docilité iriho ituma rero abarongozi kenshi bataduza bar ngo bageze abantu kuvyo bategerezwa kugerako hanyuma twaragiye mu bukene ku buryo ngira ngo abipfuza kuronkaho novuga baba embauché ni benshi kugeraho umurongozi avuga ngo utabishatse genda simbura abandi abantu bati hako nguma muhira reka mve kugenda abaje rero uburongoye yibaza ngo baranezerewe ngo uko ariko kose ngo ngino pas le choix rero ivyo biratera ingeso mbi abarongozi kenshi babategetsi bibaza ngo kwati batavuga ngo ni sawa ariho hamwe bagira ngo umbesha ko ndakwa unyanka nanje nkakubesha ko ndabizi kenshi rero watanguje entreprise uri imbere y'abantu mu kintu ari inezererwa kibaza ngo ivyo nibisanzwe nabo baba barindiriye akaryo ko hagira numwe azovyura umutwe agusumvya baca bagutuka wewe rero kenshi kwera batigeze babivuga ucuvuga ngo barundi n'abahemu ngo narabagiriye ivyiza ntibigeze ngo no barashishwe umwanya munini barinumi baguma bagutwengera aho rero niho navuze uhereye kera gushika ubunye vyerekana ko turi muri crise ya leadership nico gituma umwe wese agira ati bijya byo byagira na je no bigira abayibereye muhira ngo bijyagira ngo na je no bigira ngo hagere ngo azihari catumariye ngo tugendayo nyene kuko twabuze uko tugira les entreprises nyinshi zibaye huko tuguma tuja rero dans la perte de confiance dans la perte de tout umwe wese agira ngo urarengana uhejeje kuvuga bakagira ngo ils sont là pour leurs intérêts ngo nagende kandi bakanarera abana gutyo ngwino mire mwana bakanashira ko ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge gihari mureka gende turamuzi ntituzi rero gushishikira abarongozi ngo tubabwire by'ukuri uco usanga mu kibano hose no kuvuma iyo ngeso rero twese yaradufashe turagayana tawe tubibwiye n'umuntu turamuvuma ataco tuvuze akambara costume akibaza ko ari umushefu twinumiye n'amashi tukamukoremera iyo rero aguye subitement par accident canke bamutembagaje canke haje abandi muri sendika bagaca bamurunda hasi twese duca dukoma amashi ugacibaza ati vyabaye ryari ko nabona ndabahemba ko nabona vyose ndabikora vyagenze gute au fait ntiwigeze utahura ko ariko bameze twese rero twiyatanda ko tuba nka des peuples z'ahandi iyo ukoze nagakosa ntibishoboka abo rero bamwe nabo bantu ntibatanga deuxième chance ukosheje ucumenya yuko bidoze uzobona rero nk'abantu babivuga iwacu ngo ababo bavugira habona ukasanga turanabagaya ngo ababongo bameze ukuntu ngo baca bavugira habona dushaka twese urumva intwaro yacu yavuye ibwami hagati dans les plateaux centraux dushaka twese umuntu rero avuga ngo wose umurundi muri entreprise bishitse ukidoga ngo wose umurundi ngo usanga ari umunyamuji ngo n'umukongomani ngo nibiki dushaka ko umurundi d'habitude naho murenganya yinumire ahore ivyo rero ntibifasha aba leader kuduga niveau mu bisanzwe rero abantu abarongowe bategerezwa kuba ambitieux kugira ngo les sociétés ziduge twebwe rero turafata nabi abarongozi bacu ntitubakarisha ngo tubexige nabo urumva biba vyabavuye ko kubera hahandi ubwami ama republika ingene yaje umurongozi agira ati ico mpa nkashika boca banuma ko rero tunuma araba muri zone de confort akumva ati nta gikenewe kuduga Negrite akajamo kanyuma kwa batwagwa niwe basama responsabilité ngenda kubeze kwa batwagwa akajamo kanyuma kuba kuri kino kiganiro abatwagwa n'abarongozi ukumva batubwiye ko inyuma ya kino kiganiro watwemereye vraiment watwemereye yuko niyo baswa kugwiza indi responsabilité uzozemera vraiment turize tugira tuje muri muvuma kwiga tugira tuje kwiga kuri jewe n'ukuri sinzi ko ari gutinya ama responsabilité sinzi ko ari gutinya kugira ico mpfa n'abantu ya turashaka guhunga ibibazo sinzi no muri kamere monsieur Francis nibaza ko no kutafronta vraiment les problèmes twaguye muri résidence les Burundais nibaza ko nico kidutuma ntashobora kugenda guhangara umurongozi waje nkambwa ntibujya yamanda ndabona hari kibazo iki ku kazi
je nari mfise suggestion pas konza nje kugutuka mais je nari mfise suggestion hama nkaca nigira mais ndanka ico kibazo ko deja maze gura na caractère yawe peut-être igoye hama bikanira kuza kubwira nibaza ko nico ego nico n'abana bacu turabibabwira yaronse ahantu akazi cumubwira ngo numa ntibave bagukora ngo urazi ko haronse bigoye inumire umva ntidufise shwa cyavuga ati numa ntava guca ko ngo agucane ko nabawe muhebere dushaka guheba ntitwumva l'exigence communautaire ivyo twategeza gushikamo ivyo navyo bihera kuri bimwe turiguma dukena tugaca dusanga ivyo baduhaye byose turi prêt yo kuvyakira ngo hagupfa wozanzama duca twemera ivyo tubonye byose ngo ntaco ngo mera alors igihe leadership yo tuduza niveau tukagera aho twumva ko bikenewe abana bacu babwira ukundi ntiwemere ubugabo bukaruta urucumu ivyo bintu umengo buturiko turabitakaza umengo du préféra les miettes gusumba notre dignité rero hariho niveau dutegeza gushikako ndakunda kwerekana pyramide de Maslow abantu kubera gukena ivyo hasi ibijanye n'umubiri baca batakaza la liberté nayo ni niveau dutegeza kujamo donc uko plus tuba précaire mu vy'ubuzima duca dutakaza ivyo hejuru ntidushobora kurevandika nos droits ntidushobora kurevandika gutwagwa neza twese tugira ngo kondonse umukate ngo ibindi ntacu Imana izobikora tugera no muri niveau yaho umuntu ari karagira nibidashoboka akwishura umuramukije ngo ndashima Imana ngo ndashima kandi azi neza ko ari malheureux ngo ndashima ngo antuka ngo sinidoga c'est-à-dire ageze muri niveau ibabaje cyane ku buryo nibimeze nabavuga ngo ndashima ngo ko naramutse alors ko umuntu ntabaho pour kuramuka gusa abaho pour être meilleur imbere hatubwira ico kugwa kuri abo bantu katwumve Negrita akaja mu kanyuma imbere yuko mvuga akaja mu kanyuma reka ndabigira ko byose kugira ngo dushunguze umwanya umwete hariho umurongozi afise complexe sinzi iyo complexe kuno yita kubera yuko ego reka tuhite gutyo kubera yuko hari umurongozi abona yuko Negrita arashoboye kuvuga amakuru arashoboye ibiganiro arashoboye kumonta arashoboye kugira iki akumva yuko umenga wowe uhava umugayo uje kumukosora donc akunda kwinjira mu kazi k'abantu arinjiye muri montage arashaka kubimenya kandi ashaka kureka ko atanakimunzi kandi en fait yaje kumera nku acashaka kuza kugukosora kugira ngo akwereke yuko wewe ni wari umushefu kuri wewe utekereze umva nakaje kantu wakoze nakubwira na mesi hari abarongozi batazi kuvuga mesi rero ati ndamubwiye mesi hapfa ngaya kuri ako kantu nibaza yuko aza kugira ico kavuze ko nako nyene hari abarongozi bameze gutyo abatazi kuvuga mesi atazi no kwiga ego arashaka kwiga mugabo aje kwiga ashaka no kugukosora kweke wewe kuri hasi ni wa hejuru kukaja muri je novuga kubatwagwa twige kwiadapta ahantu hose niko navuze n'ubwa mbere kwiadapta ahantu hose ugiye umenye ibyo bantu umenye ibyo bakunda umenye uburongozi bwo ngaho ukuntu bupanze umenye usaba urusha n'utawusaba umenye ukuntu wo ukora utange byiza by'iwawe byose ubwo ati jewe prime aho ngeze ikintu nagikoze neza umurongozi ashimira atashimira ni sawa no kugira discipline mu kazi mu ndege discipline ahantu hose kugira hajya kubaha no guca bugufi nico kintu cyambere gishobora no kuguha indi opportunity bashobora kubuciye ubwenge bashobora kuzi gukora nakijya mugabo utafise indero utazi guca bugufi utazi kubaha batoya kuri wewe bakuru kuri wewe umurongozi kuri wewe ati nujya mu planta mubahe kujya nyene mubahe kumubwira bonjour cyane ntumutereye igipapuro urabona yahegeye gukoropa uciye ukubita ku kirenge uciye utaho igipapuro kubaha no kugira indero birashobora gutuma umuntu ashika kure nico numva nobwira abatwagwa abarongozi nabo bige kukorabora n'abakoreshwa babo kubasaje ubugwa neza buratuma ibintu byose n'urukundo hari abarongozi batagira n'urukundo reka tubaze tugeze ngaho ariko kubasaje ubugwa neza buragufasha kurongora abantu neza utabajya umutima gushiraho itegeko ngo ibana aha ujya murongo kirazira mugira igituma ujya murongo utashaka kurenga mu bugwaneza nuko numva makanja mukanyaka
aga complexe complexe de ujyaje kwandikisha style ya none nacumengana bishobora kandi nkunda bleu yeah yego nibaza ko ivyo negitavuze nivyo cyane nubo yuko ndabifata ku kintu nigeze kuvuga cheminema ingene biba bigenda kuko avuze ngo abarongozi ngo batazi rimwe na rimwe nshaka gukoresha ijambo urumva umuntu amaze kuba umurongozi kuvuga ngo n'umurongozi mubi dukwiye gutora ibindi jambo byotuma twumva yuko atari umurongozi twavuga umutegetsi nuvuye ko nk'umushoferi twese tuzi ko atwara imodoka agaca mu barabara kagenda neza igihe hagiyemo umuntu aca yita ku nzu si umushoferi ko kurongora urumva urongora ufisi uri kurajana igihe rero tuvugize ngo n'umurongozi mu umengo hariho ibindi bintu twibaza uri kurarongora ingene buri mubi umva sinzi iyo ni ikibazo do semantique amajambo uburemere tuyaha n'ingene tuyavuga kuko rero haci habiki igihe abantu bose bazi yuko kuja imbere y'abantu bigwanirwa umwe wese akabirondera bose baca bashaka kwitwa abarongozi utanavuze ko ari umurongozi mu gacume ngo mwobizira mu gihe rero amakarificatif ategereza kuvuga ibihari nico gituma ndakunda gukoresha ijambo umurongozi ribe umurongozi utegeka gusa imva ko yaje gutegeka ko ashobora gutegeka atari umurongozi ntari kararongora ari karategeka gusa abantu gutegeka n'ubwo kubaha amategeko kubaha amabwirizwa n'ahatoba afisi y'abajana ivyo rero bituma tugira kuri kiyari karavuga bizana complex abantu barashaka gusimbira ku burongozi kubera bazi ico bibaha mugabo batazi ivyo bikurikiza kugira ngo bashike kuvyo entreprise irondera kuvyo organisation ishaka gushikako bakenyera kubimenya ko haba une vision hakaba un comportement indero procedure ibatuma bashika kuri ivyo bintu hakaba n'ama stratégie atandukanye yo gushika kuvyo barondera vision iba défini n'ubwenge bw'umuntu comportement iba défini n'imibereho ama stratégie aba défini n'umutima w'abantu ingene babikora ivyo bantu bakavyumva nico gituma umuntu arashobora kugira vision nziza atagira umutima mwiza yeah okay nuvuye ko urashobora kuvuga uti je ngomba nkore ngaha hantu norora inkoko zibe nyinshi ndonka amahera mugabo adafise umutima mwiza abakozi abafata comme des esclaves nukumva none izo nkoko azozigwiza zigwire hajya ahantu entreprise ikomere adakunda bagiye kubikora nico gituma no muri education za kubaha le comportement rimwe na rimwe uco usanga batuka abajyagumba bajyagagura la vision yari nziza igihe yayivuga yaje ngaha muri studio mu muhaye jambo nshaka ko tugwiza umwimbu inkoko zigwire ngaha kuri umutumba igihe rero tudashobora kwiga nico muvuga mvuze umutima abantu ntibacumva nico ki definisa la manière ama stratégie yakoresha kenshi uco usanga ari umuntu atanga ibiturire aronse marché acaza kurondera aba commissionnaire babesha niyazanye amagi yaboze acaja gusigurira aba hajya dandaza ngo murafe ko yakira mugabanye igiciro ngo tuzogabura ivyo bintu rero ntibituma la vision ishikwako hategerezwa kuba ikidefinisa ivyo bintu kenshi rero twese twitaho ngo yavuze ibintu vyiza ntitujera le comportement abo bazobikorana kugira ngo nos entreprises zigere kure ivyo bintu bitatu birakenerwa umuntu rero w'indyarya ara definisa une vision ngira nteze imbere Burundi ngira nteze imbere aba bantu ngira ibi bintu twese tukavuga wow uwo muntu nigitangaza kandi araje vraiment afise n'amahera twamubonye ire chic ameze tugasanga turamwivuga mugabo genda winjire muri entreprise yiwe amagorwa abantu babona hagiye abagenda kugira contrôle des normes agaca yanka ko bataza banamubwiye ko baza kuza no munsi ugaca usanga yashizeho amarido abantu bamwe n'abakozi abakubita ugasanga yababwiye ngo ntimuze kuvuga wejo yayigeze gukubita mu jisho akaje ngo wecu siba ntuzuhaze kugira aba journaliste baze gufilma basanga byose biri propre alors que l'entreprise est pourrie complètement kuba ufise la vision ubwenge washikako udashobora kujera abantu muri comportement muri education n'umutima wo kubishitsa ça fait pourrir la vision kenshi ntitubibona turaba gusa ivyo yavuze
et ça ne peut pas aller. Nico rero manque ya leadership mu gihugu, kubura uburongozi, umuco mwiza w'uburongozi butuma umuntu wese w'igito adupresenta ko ari karakora ivy'igitangaza. Et c'est ça nivyo buno musi biriko birica ikintu bita l'entrepreneuriat. Okay. Bagomba kubwira abantu ngo entrepreneur ngo mwese ngo mushingira imigambi ngo gira ivyo mubonye, bose bakitamwo mugabo ntibazira procedure y'ivyo bintu. Mbega bizomarira ikira communauté. Jewe ndafise mu inyungu ngomba kuduza mon capital, me ndatahura abo nzobikorera. Nimba ari bitumbura ngomba gukora, ifarini nzoyikura, ubwo siyo ndora y'amagenda ahantu yapfuye yaboze ndabikoramwe icituma abana ingwara zo mu nda ziyongera, uje ndondera inyungu ndiko ndabidandaza entre tandaza aho ndabicisha ntanga makori mbesha ibitumbura ku mashuri ma primaire bana bose bakamara ariko baragwara inzoka. Est-ce que arabimetrize arabizi mais lui cherche intérêt financier aronka mahera ivyo bizokonona ntibimuraba. C'est tout un tas de choses. L'entreprise rero nico iyo biza kugera ico biza gukora. Hari umukozi rero wiwe yubahuse kubibwira nkamenyesha makuru. Wajya hano muraraba neza bimeze uko. Aca avuga ngo mu contre 6 ugaca usanga yamaze gushika mu butungane yatanze biturire wa muntu agafungwa. Nivyo la vision Dufise manière y'uburongozi kubura abarongozi beza bituma wari wese yipredestina kuba umurongozi. Nitubivuge rero si umurongozi mubi n'umutegetsi ni gito. Uvuze ngo n'umurongozi mubi atavuga ngo abarongozi bose ntibameze kumwe umutima ntitupima. Turaba l'histoire iyo bigenda uko biba kose l'histoire nous juge. Kandi le temps c'est vraiment extraordinaire. Irashira habona ukuri kose ubesho no munsi ejo zogaragara. Rero nivyo mangira nti ibi yaravuze ngita j'y crois complètement et c'est ça il faut que twumva yuko kujija abantu kugira gute umwanya tureke ku ni nkuko hari umuntu aza akavuga ibintu byoroheje ari umuntu mwiza abantu bakamuvuma ngo ari karabesha mugabo umwanya ukabona ugumumuha iteka abantu bakoranye bakamuhiteka batujya muntu ni sawa nitwige rero kushishoza tube très profond mu kwiga uburongozi bw'abantu atabishobisho tubivuge tuzi ico turiko turarondera twumva yuko abantu tube exigent. Je rero nkaje nk'ikiganiro ni ubwa mbere umuntu miye biranezereye iyo exigence kubahuka kubivuga abantu ntibashaka ko babivuga bashaka bavuge les résultats yungutsa ya chiffre d'affaires umugabo ntituvuge la qualité binezera abande bigira gubite ugasanga no mumenyesha makuru bamuguze genda ugire publicité parce que biraza kwinjiriza entreprise akacaja kutaka ikintu kandi au fond kimeze nabi ubuntu bwanyu ubuntu ivyo mukora bishikana abantu heheza tout n'est pas un résultat matériel financier compte za 12 amahera est-ce que imitima iri satisfait? Wow. Akindi kintu twakongera twizera ko mwatahuye mumvise cyane gose murakoze cyane tubashimire twizere ko n'ubutaha muzoshobora kutwitabira iryo teka ndarihawe kumarana umwanya namwe jewe bwa mbere birankuza gukarisha ubwenge turi kumwe umwanya wose tuba turi kumwe kwiyumvira nico kintunze rero nejo na hirya yejo mukakenyera canke mukumva ico noshobora gufasha canke ico munyungura murambwira singereka kuza Nege sa kumenga wanyozo rwose uratekereza ucutekereza je no kuri ndashima naho ndagushimiye twakoranye neza ikintu kinyoheye gusa muri kino kiganiro usibye ko Jennifer kwiga muri kino kiganiro ngiye kubana ndacuruza kugira nige ngiye ko nane gitegeye gufata izindi responsibility alors bye na uta mwakoze nawe ko muradukwikira mu kiganiro cacu mbega kuri wewe umubano hagati y'abakoreshwa n'abakoresha mu nawo genda gute mu nayo mujukira kuri Star Times 123 no ku ma platform yacu BNP TV YouTube na BNP Media kuri Facebook. We do love you so much.